nyene abakuvuga nabi bakuvuga nabi bivuye kuki? Abamvuga nabi nabavuga ko napfuye nkiri muzima. Ivyo ntivyanciye inkokora mugabo nabise ibijuju abantu bakibura bwenge ko ntashobora gucira urubanza mugenzi wawe nawe utagwiciriye. Mutawe ushaka Imana ikongera imyaka ingahe yo kubaho? Nayo imyaka 50 canke ingahe yoyimpa hamwe ngenda ndabundabunda. Dufate isenga dusaba Imana iguhe senga canke ijana. Novuga ati turi ku mutumba Kibimba, zone ni Kabanga, turi muri komine Gitega, mu ntara ya Gitega. Twaje kumbure kuraba umutama nkuko kera hari indero, barerekana indero muri kahise no muri kazoza. Rero uno mutama turi kumwe ntatebeje, n'umutama basanzwe batazira. Bagutazira gute? Kireko. Bamutazira Kireko, ariko amazina nyakuri y'ukuri nayahe? Nitwa Hakizimana Deo. Yitwa Hakizimana Deo. Benshi barabitiranya n'ubundi mutama ngaha turi kumwe ahaye, nawe kumbure yo bayitwa gute? Bamutazira nde? Je bantazira Munyare. Amazina y'ukuri? Amazina y'ukuri ni Deo Ndaruzaniye. Wumvise ko ariko na Munyare ni cyukuri. Wumvise ko bitirano kumbure ni Deo. Benshi nico gituma ugiye Bujumbura bakubonye bavuga ngo benshi hano baravuga ngo ni Kireko, abandi ngo ni Munyare, abandi ngo ni Sakubo, abandi n'ivindi vyinshi usanga mwese umenga afite icyo yiyumviye. Nawe ngira nuko nyene muta. Ego namazina menshi dukurikije ibikino nagenda kina. Hariho abantu banze kuri Sakubo, Akenese, mbere nkuko mubivuze Munyare we baratwitiranya. Yongeze Bujumbura canye handi. Zabona benshi bavuga ngo Munyare nguri bari kararenga. Ndisi jewe nitwa Kireko. Ni Munyare ni mugenzi wanje. Ni mugabo turasangiye ibikorwa. Tudatebeje rero hanyuma tuje kumbure ku catuzanye. Reka abana bandi turi kumwe bavuga amazina nabo musanzwe mubazi muri kino gikino caninde gifasha bene gihugu. Sabene gihugu gusa nabo mu mahanga kirabafasha. Uwo bayicaranye n'umuntu ashobora gusigura ururimi rw'ikirundi ashobora kumusigurira agafashwa. Rero kubw'ivyo reka bababwira amazina yabo hanyuma tuce tubandanye. Ego je mu gikino banyita amatwi, ndakira ndi muganga, umumotari canke mu kabari. Ubundi rero amazina yanje y'ukuri Ndayisenga Leopold. Nitwa Singirankabo Prote. Bakunda kumpa ibikino vyerekana yuko ntwara abagore b'abandi. Kabo ntabo ntwara vy'ukuri, ahubwo mba ndiko nderekana ingaruka mbi y'ukuza uratwara abagore b'abandi n'abantu badafasha, na cyane aho bamufashije agikomeye. Narigeze w'ikintu cambabaje, nagiye gufasha yari mutama uyu nyene Munyare, yari data wacu aragwara, mbura ico ndamufasha, nza kumufasha yapfuye. Urumva nk'ivyo bintu, ahubwo umuntu kumufasha agikomeye yamara guhwera ukama miliyoni n'amamiliyoni, wabuze n'ijana na rimwe ryo kumugurira ivoka cyangwa umucungwe cyangwa mandarine, yamara gupfa gafata amamiliyoni n'amamiliyaridi yo kumuhambisha no kumufasha n'ibindi miduga n'ibiki n'ivyinshi. Urumva ko bibabaje. Rero nk'ivyo nivyo mpora mpanura abantu kugira ngo bahonze bazoburefasha abantu bakiriho bagikomeye. Ni ubwo mikina mvise amazina menshi bambumbuzo, ico gihe nitwa mbumbuzo. Warabumbuye? Nitwa ngo mbumbuzo ninda nini ya gose, nza gufasha umuntu yapfuye kandi nabuze kumufasha gikomeye. Umviriza nawe. Byarambabaje. Abantu ngari yangira bavyumvise, fasha umuntu agikomeye afana yapfuye. Nitwa Yulia Ndabumvi. Ariko rero ndabashimiye kunza kuturaba mutwarukireko. Twagira dupfire rimwe, ahubwo Imana nibahezagire uwo mutima mufise, muze muramukishe n'abandi. Murakoze. Akantu bakuzi ko muri gikino ninde wakinye bakwibukira ko nk'abarundi nakahe? Jewe n'umurimyi. Muri ninde ukina urima? Muri ninde?
jewe ndi umurimyi kuva kera namye ndima mugabo umutama wanje nawe yaguma asiguye akampa nk'abakozi kugera n'uno munsi mbara bose ngishobora no kurima oya nukuri ni hano gikiyoya nyene none nimuze muradufasha turashaje n'umupfasoni wa Kireko ngaha mwace mubibona muce mubibona na mwebwe nariko ndamubaza muri ninde ndazi ko namwe mutaramubona muramubonye n'umupfasoni wiwe je nitwa Nakarutimana Faustin nkaba naje gufata umugongo abavyeyi banje jeke ikintu nenda sindimo mugamaso murasa na mutama yego ni papa wanje mukanura kumwe yego jewe kwizina rya data na mama nitwa Bankurunaze Rose mugabo mu gikino ca ninde ndi nyina w'abana kandi koko babivuze hageze je ndi nyina w'abana haba mu rugo haba mu kazi nkora ndabakurira bamwe nka benshi nitwa nyina w'abana ndashobora kuba mu gikino ndi mushiki wa naka ndashobora kuba inasenge wa naka ndashobora kugomwa ngakina ndi mustaneri ndashobora gukina ndi muganga hose n'impanuro gusa nkoresha kugira ngo dushobore kubandanya dufasha bene gihugu mu mpanuro zimwe zimwe kandi biradufasha bikongera bigafasha n'abavyumva ego hariho akantu yaratanguye ku izina ngo rya data ninzi ngo atanguye kuvuga ngo rya data rya mutima mwirande oya turi mwisengero ceranje ku mazina abavyeyi banyise nitwa Manirakiza Esperance hama nkaba ndi umukinyi wa ninde kwizina amazina ni menshi yo muri ninde ariko nk'iryo ndaherukana izina rya Nyange ndi umusheri wa Vyuzura jewe rero na abavyeyi barampatira gukunda uwo Vyuzura kubera yari afise amahera babona ko afise amahera kumba atayafise ariko jewe urukundo rw'iwanje sinaraba kubiboneka naraba ku mutima nuko bampatira gutwara ko twakona Vyuzura ariko je sinabikunda kandi cyasanga nahisemwe neza ego murakoze namwe nibaza yuko kumbure mwamaze kumva bose mwumvise yuko imyidondoro yabo tudatebeje rero novuga ngo nabakinyi novuga baje kumbure kuramutsa uno mutama baje bava ku gatumba kahe baba hamwe tubariya mu Giheta uko tumuri ngaha twinshi baba ahantu biti Mutobo mugabo hariho n'abantu uba mu Gisuru nabakorana n'uyu umushinga ntaye nyine batazira Kireko mugwi bahari korera hariya urazi kenshi turabura tugakorera hamwe ikindi gihe bakikorana ikindi gihe tukikorana ikindi gihe tugakorana urumva rero ko ari umuvukanya ari umuvandimwe yego hari akantu kamwe nari numvise yari yavuze ati burya rero abantu benshi usanga batitaho abantu bakaza kubitaho bamaze gushengera niko bakivuga mu yindi mvugo gushengera je ndababwira rero uwo bafise agasanduku ari karantegurira yo kabika neza nyine ntikononekare ntigacafure akaba aragashingura neza mbwa kabaraza rero tukaba turaganira tukiganira ko abantu benshi bahora baza bakavuga batwifotozanya hari n'abara baca baba bagafana butabagira ibiki ivyo dukorana byinshi kandi urabizi turakora n'udufilime tuya dufilime woza akadufasha tugakora nk'udufilime nka 3 canke 4 oyo bagize neza hama kagasandugura akazuhengera hageze rero kuba kaza aterega uyu sinivyo nakoze gusa ati naramufashije no gukora filime nakutwara koze ibintu bitari kimwe umva ko vyo duha cyane babikore gutyo nyine hama ikindi kandi kinino hanura abantu bakunda kuturaba hari igihe usanga basamaye bari nko kuvyuma gasanga baduhereje kwa amaso bakava bagira ingorane usanga baragize impanuka ni vyiza rero ko boheza bakaza bararaba ntibagumese kwa amaso ugoma kuraba naho agahagarara kaza usanga afise voram gasanga afise voram kumasamara gutya mbego ryo ninakuriye oya bijya si vyiza nuko rero murakoze namwe mwadufashije kudufata amajwi natuna tuntu twanyu kandi mugize neza namwe ndavye ko mutabyoroshe namwe bwe ndazi ko mugera y'umukaza mu yindi mvugo y'ikirundi murakoze rero mu bandanye mugira bene ukunyene mutugendagendera mutuvuganiriza kugira ngo atashoboye kutumenya batumenye abantu benshi utanga batatuzereka batatuzi ariko mugeze gutya nk'ubu ntabuze bangaye baca batumenya batari batuzi
tuzi canke iyo umuntu akaba yaratuzi ugasanga ntazi aho yotubariza jewe rero mvuka muri komine Giheta no Gitega ubu ni Gitega nari nihenze n'imyaka irikira yaba myinshi mugabo niko ari bishasha ni komine Gitega ni komine Gitega zone Giheta agatumba ni Kiremera mutumba ni Kiremera yego hari bari yabiduhanuye nivyo na Mutama baramukoso yavuze ngo utuntu twacu dukoresha ibintu bya rumari turashika ku bintu byacu rero hari tuzoshika ku bintu byacu hariho baje kukugendera mbe wabyakiriye gute uyumvise gute ubonye abantu mukorana no mwuga baje kukugendera baje kugusuhuza bavuga ati Mutama ntibyakunze ko dushika hariya ibujumbura twari kuza ariko ibujumbura hatubereye kure ariko baravuga bamwe ati uko byari kugenda kose twari gutereza kuza ariko Imana ishimwe ko wakiza ukaduga ko baje ngaha muhira wabyakiriye kumwe nuko wari kubyakira baje kukusuhuza ibujumbura nico kiwe na hariya baranshuhuje kubera umutima barungitse banyiyumvira yuko umanuka iyo ngwariye kundabirayo hama rero ntivyari byoroshe uravye urugendo ukaraba niyo n'ingwariye n'abari hafi mu gisagara byarabagora none rero kuri uno munsi bashitse ngaha hafi yabo ndabakengurukiye aha nashimye nishimirije niborabana mvise akatima kera de kubona bashitse ngaha bagashika ku muhani wanje ni benshi batari bwabone nkaboneraho yuko nkengurutse kuba babonye ku muhana bankeneye bazobona bati ku muhani wiwe ni harya nanyeneye bagenzi ndahani naho ndarahakora nabaye nditiza mugabo nyirahazokorwa nkibaho rero ko ndiko ndatora mitende icyo nokwemerera bene gihugu bankunda nuko umunsi nzoba ndiko ndakina nzokwiva inyuma kugira ndabanezereze nejo bundi duherutse gukina igikino baramuye bati jamu bakubone kukiri muzima narakinye mu masekasi abiri bambonamo nicayemo ngaho byaranteye intege kugira abone yuko ndi mu bandi nuko rero namwebwe mwatugende mwaherekeje aba mugashika ngaha murakoze cyane Imana ibahezagire hariho abagenda babona ko ntazovyuka hariho n'ababona bati uyu muntu azotora mitende mugabo abahashitse bavyumvise bararyohewe barahimbawe gushika n'uno munsi niyo duhuye baravuga bati Imana niyo kindi iyo yakuvyuye haja ugasubira kugendagenda nayo nabone ndabashimira kandi hagaruka gushimira Imana iyo yabikoze nakarimana niyikiza ariko hariho abantu kumbure bandi basanzwe nkuko twagiye tubona ku marezo sosiyo bagenda batwereka yuko hariho abantu b'abategetsi baje kukugendera bagusuhuza hariho n'abandi bantu basanzwe bo hagati mu gihugu usanzwe ufasha mwizi impanuro zisanzwe mucisha ku mbonesha kure cyangwa kuri radio baje kukusuhuza yego araze kunsuhuza hariho abamvuga nabi hariho abamvuga neza mugabo urazi yuko nta ukundwa na bose aho nyine abakuvuga nabi bakuvuga nabi bivuye kuki abamvuga nabi nabavuga ko napfuye nkiri muzima ivyo ntibyanciye inkokora mugabo nabise ibijuju abantu bakibura bwenge ko ntushobora gucira urubanza mugenzi wawe nawe utagwiciriye iyo uvuze muti mugenzi wawe pfa uno munsi canke ejo hari igihe agumaho ukamutaka gupfa wewe mugabo wewe acibereho wewe washatse kwapfa nico gituma mvuga nti n'abantu bibe gito abantu batagira ubwenge abantu batazi ubuzima icarico kw'Imana ihamagara uwo yishakiye ku munsi yamugeneye nuko murakoze
Mbega nko ku bantu basanzwe hariya bashaka kuza kugusuhuza boshobora kuronka uruhusha ko kugusanga ngaha muhira kuza kugusuhuza mu gihe tukiza twasanze ngaha hari aba bodyguard bakomeye cyane baraririye ngaha kugira ngo ntihagire uwinjira kuza kugusuhuza. Oya nukuri ntawe irembo riruguruye ntawe twokwanyira aho musanze ngaha n'abagenzi aba bacunze barabagenzi abandi nabo n'abana bahakenera benshi nabo ngaha muri uru rugo urumva ntawo batangiye. oya ntawo batangiye ngira hariya bavyumvise murahawe kaze murumva ko ata muntu ahari batangiye n'uwo muzohasanga zoba ari ubaha karibu so uzoba afise ikintu ngo abarase canke ngo abagira iki oya n'umuntu azoba baha karibu. Rero nibaza kumbure yuko ubahaye ikaze mu rugo abifuza kuza kukugendera mugani bazi bakuruhishe kuko urabona ko n'ubu utaratora kamitende neza. oya naje sinshaka kuruha nabamvugisha benshi bamvugisha nicaye iyo mpagaze rero kubera nkizungurirwa ndaruha cyane nico gituma turiko tuganira n'umuntu shima ko tuba twicaye ku gatebe tutamutebeje mutama ntiyohagara umwanya munini ndaza ko turangije benshi ntitwosubira kuba cako ariko nibaza ko babidondoye turangiza ikiganiro cacu turashaka mutama atubwire murabona ko ari mutama kuze ayifitiye imyaka myinshi si myinshi cyane nta myinshi nta namikibaho bivana n'Imana iguhaye mutawe ushaka Imana ikongera imyaka ingahe yo kubaho. oya sinovuga imyaka Imana yonyene imyaka yiwanje yaramaze kuyitegura ahizo gushakirizo izoza indegutse mugabo yo irabona yuko nyifise ibikorwa byinshi ngikorera n'ibyo ngikorera igihugu nico gituma yabaye iranyiterekera ati niwigumire ngaha taracakuziga ko byinshi igihugu kiracakuziga ko byinshi nico gituma nibereye ngaha nayo imyaka 50 canke ngahe yoyo yimpa ngenda ndabundabunda dufate isenga dusaba Imana iguhesenga canke ijana bayo yose sinobanyira umuntu oya no banarushe numva Imana rero urumva iyo guhi iyo myaka ntuyemera rero ko yoshobora kuguma urabona ukunyene umeze ukaguma wimereye ukunyene hari n'igenzo anyemeze kunyene none bivana nayo n'ubushobozi bwayo ku bantu kumbure abantu boza kukuraba dufate nk'umuntu aje dufate nk'ubuhaje nka nyine cyubahiro kuza kukugendera akantu uwo musaba ko bari nkagaki eka naco no musaba nawe n'umuvyeyi arabona ico yotanga nawe bundi nta busaba umwami ngo mbiki nta kabande kinka ndamusaba oya reka kumbure tubashimire mwe mwadukurikiranye nibaza yuko mwakoze ibishoboka abamugendeye iyo yarari n'abamusanze ngaha muhira kumugendera mwakoze ikintu novuga gikomeye cyane mwakoze ibikora inka hanyuma turashimiye n'abantu bamwitayeho baba mu barunguzi baturongoye baba n'abandi bakumbura bene gihugu bamwitayeho bashoboye kutwitangira Bujumbura bagashikayo hakiri kare mwarakoze kuyo hataba mwebwe inguvu mwakoresheje n'amasengesho yanyu uno munsi ntwari kuba twaje kumuraba ariko mwakoze ikintu gikomeye turangije dushimira Imana dutaba twese bo mwijuru yoyo ishoboze kudushikana uno munsi yitegure no kuduha ibizokurikira naho ubutatu soba dusubira merci beaucoup. Keep you what did you say? You want to tell when you